Kaze mwese kuri Tuyagire Vanessa kandi nizera ko mwese muguwe neza aho muherereye. Imbere rero yuko tuvuga iyi nkuru y'uyu mushingantahe Museremu Alfred Innocent, reka twibukanye inkuru twese tuzi y'umugabo yitwa Zakayo. Zakayo yari umwisirayeli canke umuheburayo, akaba yari umugabo mugufi cane. Umunsi umwe yumva yuko Yesu aza kuza mu gisagara cabo kuhagendera, kuko Yesu yari amaze kwamamara. Aravuga ati jewe uwo mugabo bavuga Yesu ni ngombwa nje kumuraba. Twibuke yuko ico gihe atitwa Yesu, yitwa Emmanuel. Ati ndeka nze kumuraba. Aragenda abona abantu bagiye kumuraba ni benshi, aravuga ati simva aha ntamubonye. Yurira igiti kumuraba. Ariko rero uwo mugabo Zakayo ico yakora cari iki? Yari umutoza kori. Ivyo yakora yagenda gutoza ikori, nimba wari gutanga amahera y'ico gihe nk'atanu canke atandatu, we yaca gutangisha nka 10 canke 12 kugira ngo ajye arenze ko yitwarire ibimari yiwe. Uwo mugabo yaragiye yarurira ku giti, aritegereza Yesu n'abigisha biwe begera, ati uwo ni kumbe niwe bavuga ni Yesu ku gatima. Yesu ageze musi ya ca giti, Zakayo abona Yesu ararangamiye, ati Zakayo, Zakayo, ururuka uno musi ndari wawe. Zakayo atangazwa no kubona Yesu amuzi izina, atangazwa kandi no kumva ngo aza kurariwe, kandi ico gihe Zakayo ntabwo yari mu ntumwa za Yesu, nta nuko yari mu bakurikira Yesu, ntabwo yari bwo yakira agakiza avuga ati ndemera yuko uri umwana w'Imana. Ubwo Zakayo arururuka. Noneho ba bantu bose bari bashengerewe babiri gitangaza, inkuru irarara hose baramukurikira ati tuze kuraba uyu mugabo se avuga ko ari umuntu yubaha Imana, aza kurarana n'abanyavyaha biciye guki. Baramukurikira arashika kwa Zakayo. Zakayo ati nimwinjire, kaze. Abo mu rugo kwa Zakayo ati kaze, kaze. Uhoraho Yesu ati Zakayo we, atagakiza uno musi gashitse mu rugo rwawe. Gakiza uno musi gashitse mu rugo rwawe, ivyaha vyawe urabihariwe. Zakayo avyumvise uko, ni ukuvuga mpwemu w'Imana yaciye amuzamwo, yibuka yuko ari umusuma. Agize ati Yesu we, ati nanje kumpaye agakiza, nanje ngiye gufata ivyo n'ivyo, abo n'ivyo bose ndabasubiza ivyabo. Uwo n'ivyo igihe tangabo kimwe ndamuha 2, uwo n'ivyo igihe tangabo 2 ndamuha 3. Iyo ni inkuru twese tuzi muri Bibiliya amasezerano rishasha, ntabwo nirirwa ndabijamo cane. Ariko reka tuvuge kuri uyu nawe Zakayo w'Abarundi, ariwe Museremu Alfred Innocent. Uyu mugabo igihe yari ayoboye igisata gitanga impapuro zo gutwara imodoka, ni ukuvuga ayoboye nk'ahariya twe dutorera ama driver license, adiwe ayoboye ico gisata. Uyu mugabo uri umusendede canke urundi wo mu yindi migambwe mugabo batazi nabi, kuko ari abo bishiramwe nabi nabo bishiramwe neza, nta nuko vyigwa birakugora. Wewe warondera umenga driver license harimo no gufata kubanza kwiga ishure no guca uyihabwa, umenga vyari 80,000 ico gihe. Ariko wewe ico gihe ico wacu urondera wafata ukarondera 700 canke ivyo 800 ukaba uragiye. Umugabo muzima Museremu agaca aramburura driver license nziza, urupapuro rwo gutwaza imodoka akaguha. Atakubajije mbega uramaze gufata vora, mbega urafise abakwigisha, mbega wipimishije amaso yawe arakanura, atakintu na kimwe yakubajije, mbega urazi gusoma, mbega woba waraguze agatabo k'amategeko kerekana yuko woba waranacishijemwo amaso usoma amategeko yo gutwaza imodoka mu gihugu cacu. Oya, wewe wakira kumwihera ivyo bihumbi ugaca agukubitako ya driver license. Ivyo bintu yabikoze imyaka myinshi cyane. Ni ukuvuga yuko mu bantu bafise impapuro zo gutwaza imodoka mu Burundi 85 canke karenga kwijana baciye mu maboko y'uwo mugabo ku giturire, kuko murumva ico ni giturire. Rero nguyu uyaje yarumvise ko Abarundi twese twamuhinyuye, yarumvise yuko ubu haba Abahutu haba Abatutsi bose ubu dusigaye twerekana akamaramaza kari mu gihugu cacu, abasoma tukabavugisha ukuri. Yaje muzi ico yakoze? Ryari hari risiti, izo risiti mwabonye ngaho, ngo yagiye ngo nimba ngo ni stade yitwa nde, nimba ngo hariho stade
nimba ngo ni stade ndariko ndayiraba neza niba barampaye message y'iyo stade ngo agiye kubakisha ngo gushirishamwo intebe 5,000 muri iyo stade. Ubwo rero izo risiti ngo n'amahera ya avance yaba yaratanga yo kugira intebe zikogwe zizanwe muri stade. Ariko hatandukaniye na Zakayo vyamuvuye ku mutima. Uyu mugabo ntivyamuvuye ku mutima, ahubwo uwo mugabo yibaza ati ko abarundi bose ubu banzi ko ndi umusuma, bakaba bagaragaza ivyo nakoze kugira niyerekane imbere y'abagenzi banje n'abarundi ndabahuma amaso, reka ntore ubufaranga bw'ubusenti 5 ngende gutereraho ndabaryohereze babone ko ndakora igikorwa. Wewe yibaza yuko ngo abarundi bubu turi barundi ba kera tugihendeshwa n'ivyo kwikurayo, ariko suko biri. Nkuko rero mubibona ibimenyetso navuye kubizamura ngo ni muri stade ngo Ingoma. Yo rero stade ngo azoshiramwo intebe 5,000. Rero hari ukuntu aba bagabo b'abarundi bakora muri leta y'u Burundi bamwe biragoye no kubatahura cyane. Gituma bigoye no kubatahura cyane, igihugu kizima cyose ngira ni 90% y'amashure ya leta abana bicara hasi. Mvuze hasi nagomba abantu b'Imana mu ntahure, ni hasi mu bivu canke abarimu bakabafasha gushomba ubutafari bwamanyaguritse, ukira mwana bakamuha agatafari ashinga ko agasusukiwe. Ndababwiye ati hasi, abana bakicara hasi. Hariho n'ayandi mashure mu gihugu cy'u Burundi imvura iguye baca biruka kugama bakava mu mashure bose biruka. Aho ni mu Burundi. Mugabo nk'uguca yubahuka agafata intuze agafata ngo intuze ibihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni ngo azogura ngo izo ntebe 5,000. Intebe zo gushira gusa ngo muri stade Ingoma. Mwibuke stade sa ahantu bavyuka mu gatondo ngo bagende bahiribwe bukeye none ahantu bajaho hari iyo mipira canke hari ibindi bintu baja gukoranira, si ibintu vya misi yose. Akirengagiza bene Burundi, akirengagiza abana ba Burundi kubera ko kubera bivye amahera menshi. Abana babo biga muri ya mashure y'abatutsi n'abatutsikazi biyugururiza yayandi asponsoringwa n'abakoroni. Ni abana babo bigamo mu gisagara kizima. Abana babo ivyo ku imvurirwa bakiruka hariko harava ntavyo bazi. Abana babo ivyo ikibaho usanga carahomaguritse mwarimu atabugira ukuntu yandika ibintu ntavyo bazi. Urumva yagiye gushira sponsoring ahaze hora sohokanira n'abakunzi biwe n'abagenzi biwe n'abagore n'ibiki byose bagiye kwinezereza. Nta kwiyumvira yuko amahera yarakwiye gushigwa hehe, yarakwiye gushigwa mu bintu biri priorite ari navyo vy'ivyo intebe z'abanyeshuri canke na cane ko amahera yayivye mu bijanye no gutwaza kubera ko amabarabara yabomaguritse. Ayo mahera yose agaca yashira mu gusanuza amabarabara, guha amabarabara ku by'ukuri ibujumbura na kamaramaza. Iyo uri kuraraba batwaza amabarabara menshi aramaramaje, aho kuvuga ati ndabi biri prioritaire ku banyagihugu zasanganya tugenda turarata nkura tumugeni tuzimare mu buryo bwo gufata amahera menshi nkaya ahantu amabarabara yasandavye ku by'ukuri tuyasanure ashoboke. Oya mugabo kugira ngo yirondeze amajwi mu Barundi ubu yagiye gutanga ayo mahera ngo nayazo kubaka ngo stade ngo bicaramwo rimwe mu mwaka rimwe mu kwezi ngo stade. Uyu rero Museremu ubakora hehe? Uyu Museremu akora mu biro bijejwe iperereza. Kuva urumva yuko abarundi yarabanyikije mu mifuko abibi 800,000 700 umumiliyoni ibiki nibiki abaha impapuro za fake kandi impapuro bari bandikiwe kuronka ku mahera asanzwe babanze kwiga amategeko. Ashubije ubumenyi nyuma bw'abarundi yongera bivye no mu mufuko. Ivyo yarabikoze ubu bamuhemvye iki ngo kuja kuyobora ngo ikigo ngo kijejwe ngo intelligence ngo iperereza. Nagoma ndababwiza ukuri, abarundi n'abarundi kazi bamaze guca mu maboko y'Umuseremu bagapfira muri ubwo busho, abandi bakaburirwa irengero nuno munsi ntibagira baharugwa. Ndiko ndavuga uko bimwe bama bitwaza ngo n'abasenere gusa ngo n'abantuze gusa. Nono abarundi apana ngo kuvuga ngo mugambwe gusa. Mwarigeze kumva n'uwitwa Kenny Claude bari baramunyuruje turasemerera turavuza induru kugeza aho bishika kwa president avamo baramaramara bamwerekana bamunyuruje incuro 2. Inde yamunyuruza uyu Museremu ico ngo yamubwiye ati hari beshi nawe uzi
banciye mu ntoki kandi batakiriho. Nawe rero ntivyonanira kubikora navyishakiye. Uwo n'umurundi yishura iki abarundi bagenzi we. Ubwo rero ubu ariko aragerageza kugira ante ubu abo bose bazimirira mu minwe ziwe ngo bari mu maboko y'iperereza bicwa, niwe abica kuko niwe abaja kubakorera izo torture, niwe aba yabahaye iyo ntuzeye ayo mategeko, kandi ntabaja gukorerwa torture bataciye mu maboko iwe, na cyane cyane abo baba banka. Ubu urumva ko bamuvanye mu mufuko w'abarundi bamutwara noneho mu mushaha w'abarundi. Ibi rero baba bariko barakora si bindi ni ukwiyuhagira. Hariho ikintu bita kwiyuhagira, bimwe vyaba abapfumu ngo ushaka iceye ngo uriyuhagira. Abashaka yikoresha ubu buntu bw'ubukorwakogwa butagira formire ngo asamaza abarundi bazomwibagire ku mabi yabakoreye, ngo bibuke ivyo yakoresheje amahera yabivye. Nakamaramaza umusuma arakwiba agaca adahaduke akadushira mu gakapo akakugemurira ngo uzogenda urihaya ko yakugemuriye ngo wibagire ko yakwivye. Ivyo ntibishoboka. Aba barundi rero bigize intagondwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aba bagabo bame bamenye yuko baba bo bahutu baba bo batutsi, imigambwe yose bame bamenye yuko ivyo bakora babikorera mu maso y'abarundi, kandi abarundi n'abantu b'ubwenge cyane bicecekeye. Abarundi tuzi ubwenge, ariko abarundi benshi barihoreye mugabo bazi ubwenge. Ntihagire rero umuhutu ahimba nabi agahimbira ku bahutu bagenzi we, canke umutusi azohimba nabi agahimbira ku batusi bagenzi we, canke umurundi muri rusanga azohimba nabi agahimbira ku bandi barundi, ngo ivyo ndiko ndakora ntoteze bagenzi banje ntavyo babona, reka ndabatoteze mu gisatiki ce mpindukira ndabiyeze ko mu gisatiki. Ibi bintu ntaho bihuriye n'amahera yivye. Iyo akabura kabantuzeye uwo Zakayo ukuri nyene akihana vy'ukuri akariharishe, turazi neza yuko izo ntebe agiye kugura za stade amahera azozigura nta naho bihura n'imyaka yamaze ariko ari bareta, kandi nubabandanya yibareta kuko nubu udashaka ko wawe bamutorutira ubanza kumuha amamiliyoni, udashaka ko wawe bamufungira ubusutanga amahera bakamurekura. Nivyo ni ibintu bikorerwa mu gihugu cyacu. Ivyo rero niyo makuru y'umurundi yigize Zakayo, ariko bimunanira kuba Zakayo ukuri. Mugire mwese umunsi mwiza naho ubutaha.